Banje gushima nanje kubona Imana yaranzigamye kuva na kiriya gihe n'ubu, kandi ikanshoboza gushitsa isezerano nari nabemereye bukeye bwaho mwari mwaraye mutewe n'ingorane. Nkavuga ati egome turabagarukiye ko mu mushuhira, timugabo ntituzobibagira kandi tuzokora ibishoboka byose kugira ngo mushobore kubaho mu vyo dushoboye gushikako dufashanije n'abandi, kandi ntituzoruhuka tutabonye yuko mushoboye kubaho mu buzima bwiza. Ni muri iyo nzira rero twabandanijemwo ibihetangabo byose twagiye duca hano, kwari kugira ngo turabe ko ico gikorwa cokorwa. Kuva kiriya gihe gushika uno munsi turazi ko hakoretse ibitari bike, byaba ibikorwa byo kubagarukirako imfashanyo zitandukanye, ariko igikorwa nyamukuru kituraje ishinga ni ukugira ngo abene gihugu bagize ibibazo vy'umwuzurira bakaba bari hano, abadashoboye gusubira mu zabo kubera hononekaye baronka aho baba, babeho neza, bashobore kubandanya imirimo yabo. Muri iyo nzira rero turazi yuko hari integuro zitari nke. Turazi ko mwatanguye kuba muri hano muri benshi, hakaba ari abamaze kuvamwo, hakaba rero hariko haratunganywa igikorwa cyo kugira ngo muze mwimugwe hano, kuko hari abo bitazoshoboka yuko basubira kubaho bahoze baba, kubera ibidukikije navyo birafise ico biganza muri iyi si. Iyo biciye umurongo, hari igihe twega abana b'abantu tubwirizwa gukurikira. Rero muri iyo ntumbero mwarabonye ko haje abaza kugira rusansuma, hanyuma hari ibiriko birategurwa. Rero ngaruke kuco buramatari wanyu yavuze, aho ntitwahibagiye kandi turiko turahimiriza kugira ngo aho muzoba hategurwe n'ingene muzobaho bitegurwe, ku buryo hano uko hahora hagaragara hazosigare hagaragara abantu babayeho kabuntu, babayeho mu nzu, bakagira aho baba bakubaho. Kuva igihe duherukira hano twagumye twitunganya mu muryango wacu, turonse tubiri turya kamwe kandi tukabika, tugira ibakwe tukaronka tune, tubiri tugashira ku ruhande kugira ngo muri ayo mezi yose haciye dushobore kuba twashitse kuri kano gafashanyo twateguye kugira ngo tubashikirize uno musi. Banje gushima nanje kubona Imana yaranzigamye kuva na kiriya gihe n'ubu, kandi ikanshoboza gushitsa isezerano nari nabemereye bukeye bwaho mwari mwaraye mutewe n'ingorane. Nkavuga ati egome turabagarukiye ko mu mushuhira, timugabo ntituzobibagira kandi tuzokora ibishoboka byose kugira ngo mushobore kubaho mu vyo dushoboye gushikako dufashanije n'abandi, kandi ntituzoruhuka tutabonye yuko mushoboye kubaho mu buzima bwiza. Ni muri iyo nzira rero twabandanijemwo ibihetangabo byose twagiye duca hano, kwari kugira ngo turabe ko ico gikorwa cokorwa. Kuva kiriya gihe gushika uno munsi turazi ko hakoretse ibitari bike, byaba ibikorwa byo kubagarukirako imfashanyo zitandukanye, ariko igikorwa nyamukuru kituraje ishinga ni ukugira ngo abene gihugu bagize ibibazo vy'umwuzurira bakaba bari hano, abadashoboye gusubira mu zabo kubera hononekaye baronka aho baba, babeho neza, bashobore kubandanya imirimo yabo. Muri iyo nzira rero turazi yuko hari integuro zitari nke. Turazi ko mwatanguye kuba muri hano muri benshi, hakaba ari abamaze kuvamwo, hakaba rero hariko haratunganywa igikorwa cyo kugira ngo muze mwimugwe hano, kuko hari abo bitazoshoboka yuko basubira kubaho bahoze baba, kubera ibidukikije navyo birafise ico biganza muri iyi si. Iyo biciye umurongo, hari igihe twega abana b'abantu tubwirizwa gukurikira. Rero muri iyo ntumbero mwarabonye ko haje abaza kugira rusansuma, hanyuma hari ibiriko birategurwa. Rero ngaruke kuco buramatari wanyu yavuze, aho ntitwahibagiye kandi turiko turahimiriza kugira ngo aho muzoba hategurwe n'ingene muzobaho bitegurwe, ku buryo hano uko hahora hagaragara hazosigare hagaragara
abantu babayeho ka buntu, babayeho mu nzu, bakagira aho baba bakubahwa. Kuva igihe duherukira hano twagumye twitunganya mu muryango wacu, turonse tubiri turya kamwe kandi tukabika, tugira ibakwe tukaronka tune, tubiri tugashira ku ruhande kugira ngo muri ayo mezi yose haciye dushobore kuba twashitse kuri kano gafashanyo twateguye kugira ngo tubashikirize uno musi.